yatwigishije agomba mvuge muri makeya ubuzima umukozi w'Imana Madanganya Andrea yavukiye Umutsiga muri komine Songa mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 950. Yabatijwe mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 963. Yize ishuri ntoya ahantu bakurikirana Kivumu, Rumeza, Mutsinda, Ikiremba, Rukina, kandi yarize no muri college mu Rumeza. Yagize ubukwe igenekerezo rya 20 kwezi kwa 9 mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 973. Yaramaze igihe yikorera itwiwe, ariko mu nyuma y'aho yarongoye umuhamagaro nyuma y'umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 980 yasenze kumuvugabutumwa mu gihumbi kimwe n'amajana 982. Icyo gihe yaciye akora igikorwa cyo kuvuga ubutumwa mu ishengero avukamo Mutsinda. Mu nyuma yabandanije akora ubutumwa cahava agenda kwiga ishuri ya Bibiliya ku Mugara mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 985 kugeza mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 989. Hanyuma yaciye aza arabandanya gukorera Imana. Hanyuma kandi yarakoze mu ishengero mu bwiza bw'inyakigongwe. Yasengwe kuba umudiyakoni mu gihumbi kimwe n'amajana 984. Asengerwa kuba umupastori umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 990. Rero amaze kuba umupastori yarafatanije n'umutama wo ku Ndava yakora Inyakigongwe, yaramaze igihe bafatanya. Hanyuma rero mu nyuma cahava agenda gukora ku Ruzira, mu ishengero ryo ku Ruzira. Ariko kandi icyo gihe yakora ku ishengero ryo ku Ruzira amaze kuba umupastori yaza gukora mu ishuri ya Bibiliya, ishuri y'imyaka 2. Yaramaze igihe ari imwe mugabo mu nyuma havivamwo izindi. Hari ishuri yo kumurinda Nyakarambo no mu Gakwende n'irero yo nganje zose z'imyaka 2 niwe yarasanzwe ari umurongozi wazo. Akongera agakora mu bwiza bwo ku Ruzira, ariko kandi mu bwiza bwavuye buvyara ubwiza bw'Imatana. Ubwiza rero niwe yaraburongoye, ubwiza bw'Imatana hamwe n'abandi bakorana. Akongera akarongora n'ayo mashuri hamwe n'abandi bakorana, ko we yari nk'umuyobozi wayo. Umuryango yasize abana 13, abahungu 7 n'abigeme 6, abuzukuru 20. Yari umuntu uko mwumvise yakoze ibikorwa byinshi kandi umuntu w'umunezero. Aho dukoraniye turi kumwe ntitwigera tugira ukuntu. Yari umuntu afise ikiganiro cyiza, eka abo dukorana barabizi. Hanyuma rero kandi yakunda gusoma ibitabo by'Imana cyane. Nuko rero mu ncamake n'ivyo twebwe twari kumwe igihe yarangiza ngo yararirimbye arasenga cyararangiza. Nuko Imana yakoze. Imana yacu nishimwe. Twumve ijambo dushikirizwa n'umutama w'Akarere k'Inyakigongwe.